umuhungu yaho yosigara mu ishati imwe kubera urukundo hama umukobwa rwinshi akagira akaza ara shopping buri munsi buri mwanya buri kwezi umuhungu yohindura ingendo kubera kandi afise urukundo rwinshi ubwo si urukundo kubwawe ati ni ubwo si urukundo ubwo n'ubugugu kandi bwo kugwego rwo hejuru wanashima kubera ubwo ni n'ubugugu budasanzwe kuko ntiwasigura ukungene wakunda umuntu mwabonanye mukuze ntimuri abana nta n'umwana mudafitananiye hagati yanyu urumva nta kindi kintu nta business musangiye yindi yibinjiriza amafaranga wowe ukaca usigara mu ishati imwe nawe akaca aguma agira shop gute ubwo si ubugugu nta bugugu ushaka kuba mukunda yumva yomwigura namuntu wumva kuvuga ati ndagukunda nzona kwigura reka ndakubaze wowe urashaka kuba uronka amafaranga wapi ndumva ca kibazo nico abakobwa nta muntu n'umwe yigera yemera amafaranga n'uyu okay dusibaze ko mpora ndayaronka mbazi mpora ndayaronka uyaronka none kubera ko udavuga ati urya muhungu turakundanye kandi ndamukunda nawe arankunda reka basi ndamuhere ku mutima w'urukundo ndamugurira agashati ndamugurira akarato kuri ico cabame amayinite yo narayarungika amayinite narungika menshi nagura yiwanje nkagura nayiwe tukayaga kugira ngo duhuze yambwanza mfise message imwe ndungikira tuyage kuri message kaburungikira nabano bavuze ati hariya aya nagiye gucoresha amafaranga naragiye akayacoresha avuga ati aha aya haza kupamwe message ziwanje hacavamwo n'izindi za 5 ziwe kugira ngo tuyage harya ibintu by'abakobwa je nabonye umenga biranagoye cyane ku rwego rwo hejuru bigoye gute biragoye ntushobora kugira nyene aho bifatiye abahungu uza wumva bavuga ati piti yangu erega harya uri muri generation imwe barumva barasitse njya mukobwa nawe none yampoye ikibasi none piti yangu kamenya ico byavuyeko namba muyaga mukaza murayaga mugahora mukayaga ubonera yampebeye iki uramusaba upeti yangu ngo hajya anye kugira ngo bikomere ifo kumusaba okay atife nawe bandanya ibintu ntivyoroshe ati kugira bize bikomere urumva oya acha mbanza nkivanamo gusa nyene urumva nyene ariko utohoje sindaheza gutohoza nubundi acari mwiperereza kuko sindabaguhoye nubu sindatora inzira ushobora kuba utazi gukunda uko umukobwa mukunze namukavana mugahebana mumenye twavuga ntimwigera munashwana byaba bimeze gute bon nta byimishwana yawe wowe azobona yagukatiye uko nyene ibigago biragabanuka gusa bigaherera iyo kayaga bigaherera iyo umugabo burya amapfa nk'umugabo akantu k'ubugabo kaguma kakuriko arayagusaba ntumwankira kandi ntumwemerera ico nobwira abahungu ntumwankire kandi ntumwemerere umukoresha amayeri yiwawe mubwira ati ndiko ndagitekinika mugumize muri raranti bitere bifata imisi kuko biragoye kubatora kuko nta urumva aragerageza uburyo bwose agucisha mu nzira zose kugira ngo usange wemeye nawe gerageza ukungene wo murusha ubwenge umukwepe mugume mukundanye muga ntumukwepe ngo umuce ku ruhande mugume mukundanye ahubwo ayo mahera ariko aragusaba menshi afuma gusaba make kugira ngo nawe ugire ico wimariye kubera ukayagusaba urinze uyatanga azokumva ati hari umuhisi naka ko upfa kubera dépense ngaha turi n'amafaranga none aya mafaranga bariko barayatwara numva ko batwaye ubuzima bwawe Roy TV. Hello bakunzi ba Roy TV ndabaramukije nizere ko mumeze neza aho ari gaha mu bicaye mu byo hanze kuri micro kumwe na Benishu kamera tukumwe na Pasipro mu kiganiro nawe bivuze kwiki aho namanda bazana abatumire batandukanye aho twamuturabira hamwe
ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Uyu munsi rero ni umunsi udasanzwe, ndi kumwe n'umusore yambaye neza cane aberewe ashajije, mushaka kubaza uti none uno munsi uza kurabira hamwe n'iki n'uwo musore? Rero aho uvuze ko iki rero uno munsi uza kurabira hamwe bimwe mu bigize abasore n'inkumi urwaruka muri rusangi, aho muri kino gihe ushobora gusanga abahungu bamwe bariko baridoga ati iyo ukundanye n'umukobwa ni dépense, bamwe basigaye banabitinya. Kera wasanga umuntu ngo arafise umukopa arafise umukopine barakundanye iki, ariko ugasanga abahungu uno munsi bakubwira ngo gukundana n'umukobwa udafise amahera, bamwe rero mugaca mwibaza none gukundana n'amahera urafise rero ico wobivuga ko muri commentaire, urafise uko nawe ubibona, ushobora kuba nawe wahora witinya uvuga ati noja kuresha umukobwa w'abandi ca nsaba amahera ibi na biriya. Ugasanga rero ivyo abahungu barakunze kugira ico babivugako, nico gituma namuzanye hano kugira ngo tubirabire hamwe, nawe urafise ico wobivugako muri commentaire, ico uza kuba wifuza gushiramwo nawe uce ugishira muri commentaire kugira ngo gifashe abandi benshi bagiye batandukanye. Turamaze kubona hamwe hamwe akabakobwa si bose, aho umukobwa ngo mushobora gukundana uno munsi agaca akubwira yuko mu kwezi kuza afise anniversaire, akaba akeneye ko iyo anniversaire ari wowe umukorera vyose. Ukumva umukobwa aragutelefona akakubwira ati ndashonje shaka umpe amahera mfungure, kandi arabana n'abavyeyi aracari iwabo. Ukumva kandi umukobwa akakubwira ati ngurira impuzu, ngurira telefone n'ibindi vyinshi bigiye bitandukanye. Mbega muri ico gihe uri umuhungu umukobwa abigusavye mutarabana uvyifatamwo gute? Mbega urabikora? Nimba utabikora uca ubigenza gute? Tuhure rero muri commentaire kugira ngo tugire ico tubivuganyeko. Ariko imbere yuko twinjira mu kiganiro reka ndamusabe umutumire wacu yidondore tuyage muzi ati turiko tuyagana turakwakiriye muri Royal TV. Wakoze cyane. Amazina yawe ukwita nde? Ku mazina yanje nitwa Justin Nkengurukimana, nkaba mfise ayandi nkoresha mu kazi nka DJ Justin canke Justin Design, ivyo vyose nshobora kubikoresha mu kugira ngo ushobore kumpamagara. Musanzwe muba hehe? Nsanzwe mba ngaha muri quartier ya Bwiza, niho mba buri mwanya wose, niho mba ndi ngaha, hakaba hari ahandi canke nza gukorera sometime. Bamaze kumva ko akazi kawe ari akubu DJ kuko ko n'akazina karabiranga, kandi aba DJ barakunda kuvuga ko bakunda abakobwa, nivyo? Duhe umuco. Si bose ariko benshi barabakunda basi. Kandi ntibakunda uwurenga umwe, bakunda benshi. None wewe ufata indirimbo zishika 100 ukazicanka mu munota umwe, none wumva abakobwa bashika nka batanu woreka kuba mwavyumvise abakobwa musanzwe mukundana n'aba DJ mwe muriyakira, murumva yuko bamenyereye bacanga imiziki, kuriya bacanga imiziki ngo niko bacangacanga, kandi n'abakobwa urumva barabimenyerera. Duhaye twahora tuvyibaza canke tuvyumva ahandi tukaza ngo n'urukurukuru, ariko baratubwiye yuko arivyo nashaka gukunda umukobwa umwe. Tugushimira cane. Mbere ko dutangura ikiganiro nyezina turifuza kumenya mu mibereho yawe kuva ubaho ugera aho ugeze, uramaze gukundana n'umukobwa? Benshi bariho ariko si karabaye bangahe? nka batatu. Batatu. Mwatanguye gukundana ryari? Watanguye kwiyumvira gukunda umukobwa ryari wewe? Je natanguye kwiyumvira gukunda umukobwa mfise imyaka 13. 13 uri umuhungu? Yego. Uragenda urabwira umwana w'abandi w'umukobwa neza nandika ikete nkaryandika akansubiza akemera ko gukunda. uwo munsi yemeye. Uwo munsi nyene ukimubwiraho hama bigaca bibandanya narara ntasinziye. Turagowe. A 13 muyaga ibiki, mwamupanga ibiki? Kurya kuntu ugendana n'abantu bameze nyene nk'abakuzi nyene, urumva bagukuriye, urumva ivyo bayaga ukavuga ati nanje nobigenza kugira ngo nanje ninjire muri ibi. Urumva nanje nagerageza kwigenza nkabo, akora nk'ivyo nabo bakora. Ubonye umuhungu muba hamwe muri quartier afise uwo bakundana nawe uca wumvira ati norondera nka naka tugashobora gucana. Navuga nti nashaka kumera nk'urya nyene, mbone nanje niyumva ukungene nawe abameze, akundanye n'urya nanje numve nanje ndinze nkundana n'uriya naka, nanje ukungene numva niyumva ukungene mba meze. Waca wumva umeze gute? Umunsi tubonanye narara ijoro ryose, narara niyumvira ivyo twavuganye. Umva hari kera nkimubwara. Hari kera cane. No ku myaka 13 mwayaga ibiki, mwakora ikimega, mwarasohoka. Ayo mahera mutwagiriza ko abakobwa dukunda gusaba abahungu, mbega warayamuha? Byaba bimeze gute?
ibintu vy'ubwana nta vyo kuvuga ngo gusohoka, kuko ivyo vyo gusohoka nta n'ivyo muba muriko muriyumvira. Ahanini nyene urumva mushaka kwisanisha n'abavyeyi banyu, tuzobana, urumva nyene mukabona mwavyaye abana, kubera nyene muba mukiri abana nka kurya babavyaye niko muba mushaka kwigenza nkabo, ariko mumaze gukura vyose bibamwo umusaraba. Tukiri ngaho nyene ni nawe bivuze kwiki, turi ku kibazo kijanye n'ingene uno musi umukobwa mugiye mu rukundo mugakundana uca umenga umubereye umuvyeyi, akarero uri umuhungu udafise amikoro kwitunga wenyene kwirihira vyose ukongera kandi ukarihira n'uwundi mukobwa akiri iwabo, mbega wewe mwico gihe muri abo bakobwa bose batatu mwakundana warabaha amahera, mwakundana gute? Mbere wanashaka abo bose batatu ntitwakundanye mu bwana gusa, bwana noba nakundanye nk'umwe gusa, aho nyene tuca duhebana nyene bivanye kungene twatandukanye, casubira kuvyinjiramwo ari uko nkuze nyene vuga nti ahantu harageze vraiment yaho nokundana, muga muri abo babiri bose hari amezi 4 yagenda arahaca. Ariko baragusaba amahera? Ku rugero ndimwo ntawansaba amahera. Oya. Muri abo bose mwakundanye bose baza ari abana beza, nta wakugoza ibi ngo mu mahera ya telefone, mu mahera y'iki, vyaba bimeze gute? Ivyo sindabita simfata uko, ahubwo ngira ngo baba babona yuko atayo mfise, kuko yakaba nari ndayafise uko nari ndababona bari kuyansaba. Yego. None muca mukundana gute? Ntimusohoka, Je nibaza ntimugurira amamega, bimeze gute? Duha umuco neza na neza. Kuri ico c'amame amayinite yo narayarungika, amayinite narungika menshi, nagura yiwanje nkagura nayiwiwe, tukayaga kugira ngo duhuze. Yamuganza mfise message imwe ndungikira tuyage kuri message kamurungikira naba bavuze ati hariya aya nagiye gucoresha amafaranga, naragiye nakayacoresha akacoresha avuga ati aha anye haza kuvamwo message ziwanje, haca havamwo n'izindi za 5 ziwe kugira ngo tuyage. Impamvu ku ruhande rwanje ariko bantahurira ko nzi bace ko badukurikira, sinzi ko ivyo nimvira ari vyo, sinzi ko namwe ariko muza kubibona. Mbega kuko wumva bamwe mu bo mwakundanye mutamarana n'amezi 4 ntiboba baguhora kubera ko utabaha amafaranga, mwoba mwagiye mupfika neza na neza? Harya ibintu vy'abakobwa je nabonye umenga biranagoye cane ku rwego rwo hejuru. Bigoye gute? Biragoye, ntushobora kugira nyene aho ubifatiye. Abahungu uza wumva bavuga ati piti yangu, erega harya uri muri generation imwe barumva barazi urya mukobwa nawe none yampoye iki basi, none piti yangu kamenya ico vyavuyeko, namba muyaga mukaza murayaga mugahora mukayaga, mbonera yampebeye iki? Uramusaba ngo piti yangu ngo harya anye kugira ngo bikomere ifo kumusaba. Okay. Atife nawe Bandanya. ibintu ntivyoroshe, ati kugira bize bikomere urumva oya nkaca mbanza nkivanamwo, gusa nyene urumva nyene ariko utohoje sindaheza gutohoza n'ubundi acari mw'iperereza, kuko n'ubu sindatora inzira. Ushobora kuba utazi gukunda, uko umukobwa mwukunda namukavana mugahebana, mumenye twavuga ntimwigera munashwana, vyaba bimeze gute? Bon, nta vy'imishwano yaba. Wowe wazibona yagukatiye uko nyene? Ibigago biragabanuka gusa bigaherera iyo, kayaga bigaherera iyo. Ubona bivuga ko iki wowe ku ruhande rwawe, ko numva wowe naho bitagushikiye, bavuga wowe udafise inka arabona aho zitaha, wowe mu bagenzi bawe ushobora kuba ari abamaze kuvyidoga ati je vraiment kuva ntanguye gukundana na Delisia ndakenye, aguma asaba amahera, igisuko ngo caheze, ibirato, anniversaire, amamanza, ibintu vyose aguma ngo ntawe urumva abasore bidoga mwene? Ni benshi abagenzi nibo benshi, baridoga cane. Ku ruhande rwawe none bako baridoga, uhora ubahanura iki? Bimwe uhora ubahanura turashaka kugira ico bivuze ko ngaho kugira ngo bakunze bacu bariko baradukurikira bahora bibashikira, ugasanga ni umusore yari afise amikoro agereranye, yari mu myaka yo gutunganya vyiwiwe, ugasanga umukobwa bamubwira ati sheri umva hari ikirato nabonye kizimvye nshaka kumpa amahera, hari iyindi kanzu mbonye muri vire nshaka kumpa amahera, ndafise anniversaire naho nyene nshaka amahera. Wowe turashaka utubwire bimwe uhora uca ubahanura, wowe ko ndumva ntibiranagushikira, sinzi system ukoresha kuko ubaye uwa mbere, abandi bihora bibagora mbere bakanabivamwo arivyo bariko barakwepa amadepense. Rero turashaka kugira ico bivuze kugira ngo nabo bigire ico bibafashije.
bo abakobwa basaba amahera vraiment baratera pression nyinshi cyane ku bahungu cyane cyane bagenzanje nyinshi cyane idasanzwe wowe kuko ntako woshobora kumbwira yuko ngo ushaka gufungura wabuzaho ngo wabuze amafaranga yo gufungura gute uba hehe ufise aho uba kabanza ubwa mbere ukibanza ukakimedita kaza wumva yagusireshe ku ruhande rwo hirya urumva kaza wumva ngo ndashonje nkeneye icyayi urumva bakaniriza ngo baragwaye bagwariye mu gitanda ngo ntibafise niyo baje ngo ndungikira amafaranga ngo wihugura imiti ivyo bo bahora bavyidoga abahungu ati none genda bigenda kugeza yaho n'umuhungu muzima aja kugurana amafaranga arungikira shiri wiwe ngo aragwaye kumbe n'ububesha ariko aragira nubwo bwo atari ububesha arafise umuvyeyi ashobora kubwira atafise umuvyeyi arafise abo bavukana none kubera iki bariko baratera pression aba bahungu erega aba nibo batuma tutagomba gukora ubukwe umuntu ariko gutera pression mutarabana mubanye siya miriro je vraiment iyo bigeze kuri iyo ntambwe umuhungu ariko aravuga ati je mudeho yasavye amahera ya naya ashaka yo gusukisha abwiye ati mwongora bukungene umuntu yibwira ntambo mubwira ko yafise yamurungiki mubwira ko atayufise urabo kungene ubimubwira kugira ngo ntibisarishe mu rukundo rwanyu cyo ndamubwira kuko ntako umusigurira ngo avyumve muri uno mwanya abakobwa bari bariko baradukurikira bari bashikira bagasaba amahera abahungu bakababuze n'amahoro usanga baramubwira ati nkuko ndagwaye ndi mu gitanda ndaremba tamaye amahera singenda kwa muganga canke ati mfise urubanza nkeneye kugenda mbere bampa amahera n'ibindi n'akari kajambo wumva wobabwira abo abakobwa je mbona ari ibibazo ahubwo nubwo nokababwira je simbona yuko baraje bahinduka kuko umuvuduko mu mwaka waheze wari uriko n'ubu biguma bitera biduga kubera uravye baguma baduza ibiharuro reka uravye guhera ma 2015 canke 2010 n'ubu 2026 abahari 2026 ndibaza dépense ya 2010 na dépense ya 2026 sico kimwe ubu yaraduze none umuhungu uraje uramusaba igisukizo kubo kigeze kurangara ikigeze ku mahera menshi cyane mugiye ate shishaka kuja muri anniversaire nari mfise problème yo nari mfise nari shaka kugira déplacement kuzoja ahantu shaka kwambara ikirato ikanzu shaka no kumuterera ivyo byose urumva iyo dépense y'umunsi umwe kandi aho oyo gaje usanga na amezi 3 4 mukundanya 5 nta n'umwaka uranahera ayo ko ari meje ukwezi kumwe he yo urakoze bandanye ukaca umubwira ivyo byose aho alekuye plus de 200,000 arayaguhaye haciye ukundi kwezi canke amezi 2 aca atangura kukubwira ati urumva haheze iminsi dukundanye turashaka gusohokana urumva arabukungene untwara ahantu tuje kuryoherwa komsa aho uri umuhungu uvuga ati je ujya mukobwa je ndamukunda vraiment sishaka ko yoncika ico kintu uragikora musohotse kenewe déplacement kandi ntimugenda muri bus ufata taxi uramufatira iwe canke mutava hamwe uramufatira iwe nawe ugafata iyawe cyangwa ugafata bisi wagafata taxi mugahurira aho hantu facture ukariha ivyo byose n'amafaranga yiwawe w'umuhungu tugeze muri angahe ntituri mu ma 600,000 none umuntu aguteye problème ya 600,000 mu misi 2 nimwamara kubana aho onye abahungu benshi rero baca bagira ibibazo bakavuga ati ibi bintu bya mariage ndabona umenga ni narongwa bitocha rero abakobwa ikintu no babwira ni nimureke kudutira pression turarushe pression igabanuke ugende gahoro dusabe basi bya amayinite saho omwe basi amayinite muyage conversation mere neza muyage mupange kazoza mupange ivyunguka apana ibintu by'ama anniversaire ibintu byo gusohoka ivyo onye muri uyu mwaka muri iyi myaka 2026 muri iyi vision turimwo ibintu ntaho twebwe biziga kudushikana ushaka ko dukomera tuzobatunga mu misi zoza mugumiye mubandanye pression muriko nitwo bashobora urakoze cyane
kuco ushoboye kubwira abakobwa urashobora kubaka amahera abahungu urashobora kuguma bababwira nkeneye ibi hari telefone numva ushaka hari n'impuzu udakeneye kugira shopping n'ibindi bigiye bitandukanye urakoze ku mpanuro nziza uduhaye ku kijanye n'abahungu nabo bovyifatamwo gute igihe umukobwa akwatse amahera atabifise mbega womushora mu bwahe buryo mbega wovyifatamwo gute muri make umugabo burya yamapfa nk'umugabo akantu k'ubugabo kaguma kakuriko arayagusaba ntumwankira kandi ntumwemerere ico nobwira abahungu ntumwankire kandi ntumwemerere umukoresha amayeri yiwawe mubwire ati ndiko ndagitekinika mugumize muri raranti bitere bifata imisi kuko biragoye kubatora kuko nta urumva aragerageza uburyo bwose agucisha mu nzira zose kugira ngo usange wemeye nawe gerageza ukungene wamurusha ubwenge umukwepe mugume mukundanye muga ntumukwepe ngo umuce ku ruhande mugume mukundanye ahubwo ayo mahera ariko aragusaba menshi avuma gusaba make kugira ngo nawe ugire ico wimariye kubera ukayagusaba urinze uyatanga urayatanga azokumva ati hari umuhisi naka ko wopfa kubera dépense ngaha turi n'amafaranga none ayo mafaranga bariko barayatwara numva ko batwaye ubuzima bwawe none agira umukobwa umukunda kumunezereza kumuha ibintu ashaka ni sawa ico ndacumva kunezereza umuntu ntibisigura yuko nawe uca wiyima umunezero nawe uwo munezero uronka mu gihe uba ufise ico ufise ku mufuko none wewe ntafise abandi yose canke abavyeyi biwe ayo mabezo aba akenewe y'impuzu yo kugura ya déplacement yo kujanaha ayo mabezo ntiyo yasaba umuvyeyi wiwe none kubera iki erega harya ntaba arasohoka yaho yoca aza gusaba umuhungu ntaba arasohoka nico gituma yoca asaba umuvyeyi ati ndashaka déplacement yo kujana mumfashe muzamukoze agasaba amahera y'impuzu kuko umuhungu hageze yaho bobana azotanga inkwano kandi izo nkwano nizazindi zo gushimira abavyeyi ko bareze neza mu gihe yoba yagumye yifata neza nyene bamugurira ikinakiri yamurihira amashuri urumva ni kagashimwe nyene bagiye gutanga ku muvyeyi ko yakoze neza yareze umwana neza none byose bizoba byakozwe n'umuhungu akaje aza gutanga inkwano ahubwo rero inkwano reka tuyifate muri ayo madepense tuza turakora reka tuje tuyifata muri ivyo inkwano ntizosubire kuhaba none oya umukobwa mufashije akuze kare akiri muto yafashwa n'abavyeyi umva ubone woca ukumana umuhungu gute sawa ico ndacumva ubu onye abana b'abakobwa bashaka gukunda umuhungu guhera 7eme kuduga tuzi yuko guhera primaire guhera muri maternelle hake ari hake bariho amafaranga harura minerva yo guhera 7eme gushika uheze kuca uduga kuri university ushobora gusanga ari umuhungu yagiye aragirane kari bwamenyane bishobora gusanga hari abantu benshi hari abantu bakundana imyaka myinshi muri iyo myaka myinshi rero baba bakundanye ugasanga zaragirane okay sawa nta kibazo ndabashera inkeneye ikiniki okay akamuha mu gihe umuhungu aba yipanze neza kubera nta muhungu yotunga imyaka nkiyo yose umukobwa iyo bahagaze nabi uhagaze neza urabira nta ngorane tuzomurindira ni bon nta kibazo muga mu gihe urumva nyene uwo mukobwa mukuze muhuye mukuze ivyo basi vyo kumvikana mu gihe yoba yamaze guheja ishuri kuzaramuha udutepasi naho nyene apane vyinshi ko baratewe bakarenza aho ni ku ruhande rw'abasabwa amahera mugabo bakaba muhenzi zitari yo kuyariha bwo umukobwa mugumane ahubwo no kumwigisha ko ufise make ukwiye kumuha make kandi muri make uno musi haba muri kumwe abagenzi canke hirya no hino urashobora kubona umuhungu akubwiyeho guha amahera umukobwa ataco bitwaye mugabo batayafise menshi akaguma mw'ishati imwe mugabo hariya hanya umukobwa we atagase shopping ayigira buri kwezi asa neza bimeze neza reka nawe uwo muhanura iki n'umwanya kugira ngo hari abo bibakorera n'ubundi bakanabaheba ukazosanga umuhungu mu mutwe yaramaze kushiramo kwa kuvuga bose ari abana babi
agasigara avuga ndavyo nakayankoreye nta mukobwa n'umwe wo kwizera hera aba yaransavye amahera birangira mpevye bikabona uwo mugira inama yahe muri ivyo ico ndabibonamwo muri iyo sanse vyoba birimwo umuhungu yaho yosigara mw'ishati imwe kubera urukundo rwinshi hama umukobwa akagira akaza arashopinga buri munsi buri mwanya buri kwezi umuhungu yohindura ingendo kubera kandi afise urukundo rwinshi ubwo si urukundo kubwawe ati ni ubwo si urukundo ubwo n'ubugugu kandi bwo ku rwego rwo hejuru wanashima kubera ubwo ni n'ubugugu budasanzwe kuko ntiwasigurira ukungene wakunda umuntu mwabonanye mukuze ntimuri abana nta n'umwana mudafitananiye hagati yanyu urumva nta kindi kintu nta business musangiye yindi yibinjiriza amafaranga wowe ukaca usigara mu ishati imwe nawe akaca aguma agira gute ubwo si ubugugu nta bugugu ushaka kuba mukunda yumva yomwigura nawe mwumva kuvuga ati ndagukunda nzona kwigura reka ndakubaze wowe urashobora kuba uronka amafaranga wapi ndumva ca kibazo nico abakobwa nta muntu n'umwe yigera yemera amafaranga okay dusibaze ko mpora ndayaronka okay mbazi mpora ndayaronka uyaronka none kubera ko udavuga ati ujya muhungu turakundanye kandi ndamukunda nawe arankunda reka basi ndamuhereka umutima w'urukundo ndamugurira agashati ndamugurira akarato kamwe gusa basi nzobampamagaye ibindi byose bizoca biguma ujye muhungu nzandamweretse urukundo nawe azoca fase avuga ati ujye mukobwa narabonye arankunda kubera iki kutobikora Jefise amahera byo nibisanzwe bise amahera kugenda mu isoko nkamugura kwa ko no ndamukunda ibyo n'ibintu bisanzwe namugurira ingorane ahiri naho nyene umukobwa ashobora kuba afise 80000 100000 300000 kuduga muga akavuga ati aya mafaranga ndayarose nayapangiye kuyagura iki ntashobora kwiyumvira ati jewe iki reka basi nkuremwo basi 30000 basi ngura ishati y'ujya muhungu dukundanye ndayimuhemo nk'akado bona abahungu bamwe bavuga ku mastati ati mbega abakobwa ko mutakisaba amahera ni kubera iki andi abahungu bamwe barishigikira ati plus umukobwa gusaba amahera abarika kumenyeza inshingano zawe nugera kuba kuzomenya ati kumbe umugore arakeneye iki kumbe arakeneye ibintu n'ibi je numvuze kubima amahera umvumenga hari ntuhava niyo woba umugabo ubikora ico nje mbona kitoroshe kubera ni sawa mukunduramuha amahera umukobwa umuhungu ahamahera umukobwa ahubwo jico mbona ubu onye basi ikintu basi umuntu cyo korohereza umukobwa azopfuma afata umuhungu azopfuma afata ambara avuga ati okay je nkeneye iki niki kujana kakimugurira wowe utamwizeye gute wonda kukimugurira wumvise ukakimugurira hanyuma mugapa nturenze kuko ushobora gusanga gusabye cyasa 50000 nawe uhembwa 100 urumva zo bari amezi abiri umuhereye icarimwe none uzocubaho gute inzu yo gupanga muri ino minsi iragoye ubaye mu nzu panzura umuhungu umukobwa wiba abi wawe wowe uciye ugumukora ama dépenses menshi none ubona kazoza kawe kazoca gaherera hehe ahubwo igihari ushaka ko umukobwa mukigiye mu rukundo utamubwiye mikoro yawe ukabagumye mwereka yuko ufise amahera iyo cyose mubonanye ukagenda wambaye neza mukabare ukarya facture zimeze neza none aho uyoreka gusaba amahera gute umva gute niyo rero abahungu tukunda kugira nawo bahanura ko umuhungu ashaka kwemeza ku mukobwa bwanga mwemere umuhungu ikintu no muhanura akihabura bakavuga ati ibintu byose ngende meze neza nta ntaremwe defo yuhavanya urakoze umuhungu abahungu bwa mbere nubwo navuze ati dupfa abagabo badupfa nk'abagabo ikintu novuga nubwo wowe uyafise genda imbere y'umukobwa umwereke ko Kenya agukunda gukunde akwanka kwanki hamurondere abo uweshura kugukunda kuko ugiye umwereka amafaranga azoyajya basi kubera icyo umaze kubona wowe nta nimbabozi na nkiya bagufitiye bazovuga ati uyu unye ashobora kuba atari muri projet yanje uyu unye ashobora kutazoba umugabo wanje rero reka ndamusabe ikintu cyari cyo cyose gishoboka umwana nkibona agishoboka yambwiye ko afite amafaranga yambwiye ko akora hanaha
nawe kumva aho hose uhumva ku matwi umva ku radio aho hose ivyo vyose akubwira urumva nawe ikintu kihari rero abahungu ico nababwira turabo kungene tuza turagenda basi nubwo twoba dufise byinshi dufise nka 1 million kuri konti cyangwa ku mufuko genda uvuga yuko ufise nk'ibihumbi 100 urabiko umukobwa akugirira imbabazi ega nta mbabazi ngaho yokugiye mubwiye ko ufise 1 million ati okay ase 1 million 5 nga harapfuye 5 nayo wanje 5 azigiye nawe mubwiye yuko ufise 1 million azojya 5 ufise ryajana urumva uzocukuma kora deposit igare ya 6 urumva urenze ayo ufise ugasanga usigaye muri ya shati imwe wavuga kumbe iyo niyo erere ngira ngo dukunda kuba tugwa mu cisi navyonse tugenda ngira ngo tuvuga ibiturengeye ndagushimire cyane yari nawe uvuze kwiki urafite icyo uvuga ko muri commentaire ushobora kuba nawe byaragushikira umukora amadeposit ku mukobwa munyuma ukaza kubona kumenga warahombye n'abandi babikora ukabona ari bisanzwe n'abandi kenshi bakora ugasanga baranahemukiwe rero urafite icyo uvuga ko muri commentaire nimba guhamahera umukobwa ari byiza muri mu rukundo ubwo wabona ko ari byiza zo kutubwira impamvu nimba ubona ko ari bibi nimba ari cyo aho n'abahungu bagenzawe nimba natwe twakubwacu mu tubwira duhuriye muri commentaire ndabashimiye cyane rero ndabasaba kugira subscribe batagira subscribe mu bande mu kwikanagano bya Roy TV amakuru mushasha yizewe shimiye cyane na cameraman Pasi Pro yatumye amajwi n'amasanamu bashikira imeze neza cyane au revoir aho hambere hahise mutangwa muri Roy TV ibi byose tukaba tubikesha umutama w'amateka bita Roy wubahwe icyo utarabona uterekwa no kuramba bintu nyaragase duhuriye muri Roy